Yes, bakunzi ba Sabbaoth media TV umeze gut umeze fresh na meze neza cyane. Reka tubaramutse twifurize amahoro y'Imana aho mutumbere hose aho muri kwisi yose. Merci beaucoup kuri wamaze gushana kuri subscribe cyangwa kuri wamaze gushana kuri s'abonner kuri kage gakengeri. Ugize ukugusa ubuduha amahirwe yo kugira ama TV online ariko arakora cyane gose nkuko musamu imenyereye kuri micro za Sabbaoth media TV muri kumwe na MC Yvan mutima wa Burundi nkuko musanzwe mubizi. Of course reka mugati bon appétit kuba amaze kubironka. Reka mugati abatarabironka mwihangane jewe vraiment abacu ndiko ndafungura. Chakwa darati MC Yvan ari hehe ari kumwe nande twagiye gusama kayaga. Of course ndi kumwe n'umwigeme adasanzwe umuririmbyikazi umwe mu bigeme ariko arakorana inguvu nyinshi umwe mu bigeme ariko asabwa na benshi amakorabo ariko tutazi impamvu ayo makorabo adasohoka ariko tutazi impamvu atari ko aratanga ibiyago cyane kubamenye kimakuru no seti kumwe na Morless umwigeme yifatiye mugahanga ba Bface Bad Boy Kirikou akili na badabuye n'abandi benshi cyane tuko turasangira ariko nigisambo cyane wa namwiyamye ndamusabye amabari mani ko yinda no kuzora uvuze mede fresh safi jena ameze nayo reka fungura baradugufungura ewe utabikora cyo ntera amabuye reka vraiment baradugufungura ushaka ufungure nani navuze ni utabikora cyo ntera amabuye Morless bite none safi mai mede fresh jena ameze neza ura ameze neza jenda ameze neza gusa rero abakundi ba Sabbaoth muturabire neza uyu mwigeme igihe dukorana emission muri Eyes Active yarasifreshe ariko nta kirenga zayiziriko ariko mu ndabiro ko aba diaspora buba ndiyamye nta mu diaspora n'umwe afise mu ruhara ndabesha bemere kubera ko bemeye ushika muhira bakurungi uwo muntu abona ko ari mu diaspora abifise mu ruhara acha kurondera cyangandike muri commentaire yandika muri commentaire zineze ko tawari commentaire ya aba diaspora se batanga ubuzima man aba diaspora baratanga ubuzima bra na ubuzima batanga ko simana nabo nyine barabuhabwa mango uze kumbira ngo barabutaba utanga hehe ntabwo batanga nagira sara unyotewe ndabikunda sara sino ko beza ndakora boke bro bihagire ko nwiki none mbese basi babibona Niji amajiri yobawe nawe kunwiki jeo nagafanga si vraiment na bisongo nukuri ko antuka oya bisongo vraiment jenda kije bose barabije yayizanye mu gikinji yo kaga tupagariye kaga tu yo yayizanye mu gikinji songo aya vraiment ni songo vraiment hari fanga zisuku kweli oya yo oya nagafanga none fanga sisagute iyi ni songo kwa iragize irakaze kuko fanga sinikaze cameraman twakiritse spotlight ati ni songo nukuri kuri mama yo isongo original imwe bavanga ni baki bashizikaze nizani bavuga ni niyababikira yababikira yego yaje yitekeye mu gikinji ariko si yababikira byo si wino inzoga kazima gusanga isongo nari Morless bakundi ba Sabbaoth mate avye ko ata mu diaspora fist jengo mandamutamik ngoma ndamutamik zene bisanzwe byo ani bimana mwabonye tora yabuna bimaze mu byo mu diaspora tora nono singonya nona sheri wa Morless abo mushire wawo umene kushora wawo kai sheri wa Morless tora no ntawo hari atoye we no musi rero ntacu ndika tuyage kuri amour à distance amour à distance tumse amour à distance twatumse aba diaspora mbega inkundo zifashe gute ku bakobwa bo n'abahungu bari hanze cy'abakobwa bari hanze n'abahungu bari mu Burundi kuri Morless mu buzima sanzwe abaye byo kutagipiripiri ewe ntumipiripiri muti none bari gushiriyeko
Ngayego nta. Je na pilipili njye n'abantu babishyize. Babiguhebera ja. Nta pilipili njye vraiment. Urabe rero babitandukanye je na utamitse ora nkakuntami. Iragusha. Ubakwe. Aha. Amura distance. Aba diaspora mu banyegotse Mordes. Nta na kimwe tubanyemo. Neze kumbe nta na kimwe mu banye. Good. Ewe nta no mu diaspora n'umwenzi. Ntari nce donc nari kinyemeza kandi n'aba diaspora bari. Katana habonzi. N'aba diaspora uzi? Oya. Shana muranga ndigira mwana mu diaspora. Uyu mwigeme yuba ama Etienne. Etienne? Etienne yinde. Amuri telefone yasawe ngo diaspora Etienne. Yo bikira Maria mugaye kazo amahoro. Acha bibereka no kuri kwa muntu. Nuko nta muri mu diaspora no muri mu telefone yanje. Ujanda bikubita screenshot ndanda bishe mu kiganiro. Wabigi? Acha. Je vraiment je ndo bishiramo nta kibazo. Wabona rero? Avuga mu kindi ciza. Mutindi arotichakunda. Mutindi arotichakunda. Rego ubuzuranye. Ubashanjwa nk'impuzu. Vraiment. Nje tumwe ariko tumeze. Tuvugisha ukuri. Byaba diaspora ndabubaha. Kandi aho muri vraiment rero wowe utabubaha. Ureka kububaha gute? Wallahi ndabubahe gute? Je no ba umuntu sine ba mu diaspora. Mokles ni indirimbo ya mbere ijya wafati ba banana. Turetse ni indirimbo n'umuzi usanzwe. Kari mu diaspora yabafashije vraiment. Mudafashije Barsi, yafashije je. Ariko niwe wayiririmbye. Nje nayirimbye ko je nayirimbye. None musi indirimbo ni yandi. Indirimbo ni ya Barsi. Kiwanje. Gisigura? Gisigura ko indirimbo iri kuri channel ya Barsi ya Barsi kandi indirimbo ni gwiyo. None uno musi ugiye muri performance. Iyo ririmba Barsi cyangwa iyo ririmba wewe? Niwe yayirimbye. Siwe yayiririmbe. Oya ndabisigura uko biri. Ya ndabisigura uko biri antuka ni je nayirimbye ariko indirimbo ndemeza neza katari gwanje. Kuko none bayakurica nayo wanje ari yuriko ahari iriko ntayo ndashirako ariko kandi bijya bintu bya like byatsitabye abantu benshi vraiment uko ntayishize kurica nayo wanje kuberi tuzokora n'ibindi none baca bihebura nuko ndave byateguwe Mokles je icyo ndi cyo nuko aba diaspora bamwe bafise uruhara mu iterambere ry'ugwaruka rwo mu Burundi. Ibyo ndabihamya cyane kandi muri ryo terambere nigi wawe ririmo. Abantu wivugire bro ndiko navyonzi kubera ko umuntu azavuga ikintu azi kandi afitiye icemezo sivyo kandi ivyo byo kuvuga ngo ba diaspora ahubwo uvuga ati yosha mu bwinshi abantu abantu iki bari bafise cyo bamaze kugwaruka ibyo ariko ibyo nawe urabyemera ni benshi no abantu turabantu kandi nawe icyo bakora nawe hariho bimwe umaze gushika ko kubera abo bantu abo ba diaspora aho kaje vuga kurenga none wankirika aba diaspora ariko none wowe wo kwa umuntu utarabona mugo gusa narigeze kumva umuntu nyirambwi avuga ivyo none mugabo nkigato aba diaspora nibo gisanga uvuga ngo baba muri Etats-Unis baba Etats-Unis Canada he na he aba diaspora ntari gutigeze kuvuga naco ntabindi mugabo gusa abigeme bubahwe ngo mwijoro niho urukundo rugaragara ngo ba diaspora n'abigeme bi nibyo zogira abadebe none uri umuntu oya ariko nari muri ivyo bintu byabo mwantuko wabibonye nta bantu tuvuga n'aba diaspora uzisho ndico kuri suje wazanye kuri suje amour à distance amour à distance sivyo ico nico coco sininjire mu bantu ariko je kundavyumva sinibaza ko ari urukundo ruri à distance cyane arumva bamwe ndavyumva ari abantu bakunda kuvuga ngo barasambanira ku matelefone ku makoro video yego nibi Mogre tubwire mubigenza gute turagusavye tudusiguri mubigenza n'urusako numvise bakundi ba Sabbaoth je n'urusako none tabari je navyo nkora
Wewe kusha guteza abandi. Je ni muneza abantu utarabikora. Bon, en fait vraiment donc normalement nawe urabibona nawe. Je nabyumvise yuko mwijoro ngo murakora akazi bigakomera. Ntavyo nzi ivyo sindanavyumva sindiko natawa n'ukuntu ivyo bintu biba. Sindavyumva neno bakora ibiki. Okay, babikora gute ngo wavyumvise bakubwire buke naco turaza kubimenya. Mockless ngo no monolove. Kubeka ari monolove. Ariko kandi nta tatuage la infise yandiko monolove. Bafungurire ngaha barara. Bafungurire ngaha barara. Ngaha ku mubiri wanje wose nta na hamwe tatu irahari iri ngaha. Igituma ngende kubwira. Tatu iri ngaha. Hinga ntazuzi kubona. Bazi gituma jewe ndi mu bantu ntinya n'urushinge akengiye kwa muganga ndababara ndiyumvire nkungiye uri muri babandi batinya ibinini bagatinya ibinini jewe nkunda ahubwo je niyo ngiye kwa muganga nkumva bambwe tugucaguze maseru umucanke ibinini cyarabwa mu binini kwere ibinini urakunda kunywa ibinini cyane umva tatu none igihe bagukubita ijya tatu yo ngaha bayigukubita nayo fise Mockless tubereke none tubereke Mockless akumeza utazi mona bibitu gani we urunye agiranye ameza amafuti aya vraiment bon erekana nta tatuage ko nubwo ndafise ari amatatuage hano nkambona abakobwa bamwe amusanga bayafise uboko ngaha biraharawe mbwa byose umaze kubibona ko social tatuage ahantu nyegeza yambona benshi bazishana ziboneke nkawe uducisha ngaha niho byo kubera Dina ninyo rushiyo ni Mockless ariko arasabwa amakorabo menshi cyane n'abaririmbyi batandukanye bivuye kuri remix yayo ariko kugeza uno munsi nta kigaragara na kimwe yuko Mockless ariko aritaba ayo makorabo n'abandi kubera ariko vraiment abibonye ko ntayitavye bon ikibitwereka nuko kubita igisasu ngaho tukinjoyinga ariko nta gisasu werutse kuduha rero ibintu bitwaye parepare bigira ingingo n'intumbero wubahwe ikirundura urumva je ndibaza n'umunsi hasohoka iyo inzenyakyo kurya siyo nikyo nta n'umwe ngeze neguza vraiment niyo mpamvu nta n'umwe nziga neguza ko niyambe sinzi ndabateguza gusa novuga ko ndiko ndagerageza kugira ngo ibintu ndabishire ku murongo ariko kandi nsimo kugira ngo nejo cyangwa niga yejo ya je nzobabwira ati namaze kubishikana kugira ngo sinemere ivyo ntazoshobora abantu b'Imana sawa noza nk'amaparara umva bishayiba no mwe twemereye ibintu kuri mwe ntavyo ndabemereye très bien gushika uno mwanya tuvugana kuri Mockless abenshi barabadati mbega ujya mwigeme ari muri management iyahe abantu benshi bifuza gufasha abantu benshi bifuza yuko mukorana ibikorwa muri uno mwanya uri muri management yandi muri management yanje yiwawe nyene yourself niko babivuga cameraman je nacongereza nzi uri muri management yiwawe en fait wewe uri bako wenyene nta muntu akora inyuma gufata umugongo wagutegeka ngo ukora ibi ngo ukore wewe ni wewe nyene ntarazi none habuze kugira ngo uronke management kandi biboneka yuko uri umwigeme uri talentueux cyane nta muntu avuka rimwe ngo aca yuzuye ngo byose birumvikana kandi rero gukora rimwe nce nza kuja kwiruka mu bya management kugena management zirakeneye kubona komansa ujya muntu ameze akora gute indirimbo imwe ntihagije kugira ngo abantu baca bavuga ngo ujya mu katumutoto tumushe muri management nta bikorwa nderekana nta nguvu ndabona basha no kubategera ari amaparara tu yashaka donc ivyumvo ni vyinshi yashaka adugiye kuri bajye banje yashaka sinzi amajambo ni menshi urumva ariko rero nta muntu umwe uzabona ati kwa kimwe aza kuronda muri management management hangingo y'office très bien Mockless umbabare mfise urusaku gwishi bakondo ba Sabbaoth Media TV mfise urusaku gwishi mu vinkuntu tugiye mu munsako Tugiye mu bikurikirana naco mfise urusaku umunsi mukuru wahariwe abastar wa wundi wo kwibuka Bob Marley naducanganye Mockless nihenze gatonya naramurabutse kuri Jardin du Peuple aho umugwi Peace and Love wari kurakubitira karaoke wariko urateramisha abantu
aho twashuye no kubona performance ya Mutima le Comédien ariko baragusavye yuko uteramisha abantu gatunya bivaye n'ukuntu wapfuye gushika muri sare abantu bakakwiyumvamo kushikaho abantu bagumuka ati hari umuririmbyi tubonye ngaho muri ndikazi mudufashirize base aduteramishe n'indirimbo imwe urabankira abenshi bace bimba ati ni kubera ko Mutima yoba yagutanze kuja kuri podium kuri stage ubivuga gwe antuka yamunsi naje yata program ndafitiye naje mperekeza umujama wanje tu nkukwawe novuga ati nkukwawe iki ambwira ati mperekeza ni ibintu nje gutora amatumwa yamutonye sinayinzi ko ari na peace and love nta bintu sinayinzi kihabera warugiye tu gutera amatu bisanzwe gusa ikindi naco nashitse Mutima yavuye yahejeje sinayinzi ko Mutima hari navyumvanye umuntu ambwira ngo Mutima ni hari okay kuba hari ni vyiza rero sinigeze ndamubona sinigeze mbona agiye kuri stage nagiye kubibaza camambira ko yavuye kuri stage uriko urabona abamenyesha makuru nka Ami Pro the MC